agasutsi agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paludisme donc gasanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratwumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate tuno duto twikorera rero genda uravya kunda bikunde nawe byo yanka nawe uvyanye namwe bakunze muri komora kurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaje mu kiganiro c'abakundana mushikirizwa na jewe Arlette Mugisha ndi kumwe na mugenzanje Zomwe Deo ndaguhaye kaze cyane nawe Arlette murakoze kandi kunyakira ego Deo urakoze nawe kumikaze nongere mikaze bariko baradukurikirana abakunzi b'ikiganiro c'abakundana umuherereye mwese haba bari hano mu gisagara ca Bujumbura abari mu gihugu hagati ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye abahaba badukurikirana kumbonesha kure nyezina kuri 106 hamwe na 781 ndetse n'abadukurikirana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ndabahikaze mu kiganiro cacu ucuno musi Deo ku bakunzi bariko baradukurikirana wotubwira no musi tuza kuganira kubiki baratuzi ko tutegera tubata hasi twama tuvuga iminsi yose ku bintu ku ubuzima bwa minsi yose ariko cancane tutarenze akarembe ngo tuje ko bitandukanye n'ivy'ikiganiro cacu nkuko ari cy'abakundana uyu munsi rero tugoma dukore ahakomeye ku amafaranga rero tuza kuvuga turagiye yaguze n'umwana w'umuntu cyane gose amafaranga tuza kuvuga tugiye kuvuga ku gusesagura ubutunzi canke amafaranga mu rukundo ntibiraba ngo babaye bubatse canke biraba bose abubatse n'abatarubaka kuko mukundana muragira ibintu muhurirako biri kome no kuvuga rusangi ivy'ubutunzi ntibije inyuma twinjira mu kiganiro cacu rero Deo watubwiye ko tuza kuganira ku isesagura mbega duhere ku batarubaka nijyari hagati y'abantu babiri bakundana bavuga yuko habaye isesagura tugiye kwinjira kuvuga ibintu nk'iyo abantu bacaye baza cyane namugira muvuga ivy'ubutunzi mwebwe mwarize economy mwarize ibintu vya finance canke ibiki osi mpaka twinjire nk'aba economiste ariko twinjira nk'aba analyste tuze nk'abariko baranaliza nk'abariko duca ibintu hirya no hino turakunda gukoresha igifaransa ariko nibaza ko atarabazi igifaransa bo nyine batwumviriza ni tugomba twinjire nk'abantu baje guca hirya no hino iki kintu nk'abakizi nk'abakibonye nk'ababibayemo canke nk'ababibamwo turiko turavuga gusesagura ubutunzi harimo rero n'iki kintu jewe nza kugaruka mvuge ko ku bahungu dukunda kuvuga hariho terime bakunda kuvuga ngo kwipasiya muremure urumva ugasanga umuhungu ashatse kwiha intambwe adashitseko kwipasiya muremure kwemeza ako kantu rya mbere ndakumva bon kwipasiya muremure ni nkuko nshobora kuza dukundana jewe nkundana na Arlette uciye telefone mu gitondo chérie je nshaka umpe 100,000 nayo mfise sindakubwiye ko ntayafise nshatse kwemeza ko kuri jewe byose bishoboka dukundana canke ibikrumva nkaca ndakwemera ko nja kuyaguha nkaca ngenda nkayaguranya umuntu nukuvuga ntayo nanifise muganda yaguranije umuntu ejo turi kumwe tuzoba twicaranye ba telefone nanke kwitaba kumbe bariko baranyishuza ya mahera nyene naguha donc iki kintu rero cyo kwipasiya muremure ugasanga umuntu agomvye kwereka umushiri we ko ashoboye abahungu kenshi nitwe dukunda kugira ivyo bintu kwerekana ko dushoboye nico kintu niyo ntambamyi y'abajene bakiriko baraduga mu rukundo yego ariko barajya mu bigero muri bake voilà nimba naje kukurondera kugira ngo nyemere ntegeza kwemeza ko nshoboye rero muri uko kukwemeza hari gihe abasore turenze urugero ugasanga tugomvye kwemeza n'ivyo tudafise ngomvye kukugurira indege umugani wa ntonze wa dramatati vacances mu Budage inzozi guhonga nkagomba guhonga ama BMW ntanayifise ngenda n'amaguru nkakwemeza ko ntugurira telefoni zimvye jewe mfise agahinda gatekino k'abantu biviriye ruguru nkako kiwawe wari wayonye ko navuze ugaca ugomba kumwemeza nkuko umengo ibintu urabishoboye ivyo rero bica bikwinjiza muri ya esheke yuko usanga ufise amadeni usanga cyangwa naho ufise utwo dukeya ntushobora kudukoresha umugambi kubera uriko uratumuhonga kubera ari vyo wamumenyereje niho handi rero uzosanga umukobwa kubera yamenyeye vyinshi info utabimuhaye azovuga ati urukundo rwagabanutse kubera avuga ati kare ko yahora mpibi
ubu hari uwundi abishira yampevye canke ariko arampeba canke ariko aragabanya iki canke ariko ruramugabanukamwo. Muga ni vyiza ko abantu tuba dukunda tubabwiza ukuri tukabwira yuko swatata amafaranga dufise canke tukabwiza ukuri kwayo dufise basi apana ko tuja gusaba amadeni. Deo naguciriyemwo ndafise ikibazo. Hari ikintu ivyo bintu uriko uravuga birahaba gusa ku bahungu cane ugasa nibuka ko maze no gutera iyo histoire y'umunsi umwe yashikiye jewe nyene kuri jewe ndafise ikibazo. Abahungu kuki muba mwumva yuko iyo mwerekanye ko muri ego turabizi n'ikiganiro duheruka kuvuga twaravuze yuko Imana ibarema yabagize abantu umutwe, donc ibikorwa byanyu bisaba inguvu, bisaba ko mukora mukatwereka ko muri mushinga naye nyene. Ariko ndafise ikibazo kuki buri gihe muba mwumva yuko umukobwa kugira ngo mushobore kumushikira ari ukubanza kumwereka ngo ufise ibi, usaba ideni ryo kugira uzane imodoka atari gwawe, usaba ideni yo kunjana mu kabari gashushe ngaho i Bujumbura ndakavuze ntibandishe publicité yo kubona reka tuvuge muri quartier nk'ikiriri par exemple. Kuki muba mwumva yuko umengo ushatse kunyereka kuri umuntu atari wewe ari we bifase? Musanze inguvu z'umuhungu canke z'umugabo ziri mu kwemerwa, kubona ko ashoboye, kubona ko ari hejuru, kubona ko nimba ndi umugabo hanyuma ndi umugabo ndafise ijunja. Nturabona yuko n'umuntu iyo ukoze ikintu naho uri umukobwa ari naho uzumva bikubwiye ukoze ikintu nyene kamushika ku mutima cyangwa akora ikintu nyene uzangura umuntu w'umugabo. Yego bisigura rero kugira ngo ndakwemeze ko ndi umuntu w'umugabo ntegerezwa gusaba iryo deni, ntegerezwa kurondera ahantu heza tuja hari chic. Mugabo abahungu tukibagira yuko ubwo buzima uri kuramuha muri uwo mwanya ejo hazogera igihe akabubona live. Ubu uri kurawumubwira awubona ku kiyo araca musanze mukiri muri fiançailles ni nk'ikiyo kiri ngaha hayi ubuzima bwawe buraba ngaha inyuma muga hazogera igihe azi imbere y'ikiyo aha mube muri kumwe mwese mwiraba mu kiyo hari hayi rom jewe ndi muri fiançailles ubuzima bwanje buri ngaha uri kurandaba hariya mu kiyo ntituri kumwe musanze fata ko nikiyo gomvye ukagishika ko hajya hayo gacura ni retroviseur musanze ubuzima bwanje uri kubira muri retroviseur mugabo hazogera igihe tube turi kumwe twese tuko turiraba muri retroviseur ubuzima ari bumwe igitanda ari kimwe imatera ari imwe ishuka ari imwe roho ingodo presque imwe kuko urumva azogenda afata amafaranga ubu yaza atafata ya uko ariko araduga ku mushahara umenya ati uyu mwaka bangongeye 3 4 5 6 yaduze promotion yaronsa kandi kazi muri retroviseur mwese ico gihe bizoca bigorana urumva rero nuko ukuntu abahungu tuba tugomba kumva ko turabagabo turabashinga ntahe aka kano niko katwira. Hama muba maze kubaka nabo abamaze kubaka naza kwingwane itaba kenshi ahubwo ingwane ikunda kuba kububatse ni ibintu vyo gusesagura. Umwe uzosanga hari ibintu akunda Rix akarorero akunda ibintu biryoshe akunda ibazerishe akunda gusohokera ku kiyaga akunda gusohokera ku mihoteli ikomeye akunda gusohokera akunda kugura ikirato kizimvye akunda telefoni zimvye. Ndafise umugenzi yagize mariage ayigirira ahantu mu nzu vraiment izimvye cane hama iyo nzu yari inzu ya chambre zine ari inzu ya chambre zine rotipe ni yari ino mugabe inzu izimvye vraiment kandi ahantu hameze neza. Ubuzima ukuntu bugenda burahinduka niri dollar ukuntu turiko turabona biriko biragenda cyaravuye birahinduka ubuye ararondera inzu nabonye aba ahantu bon atari bon hadasa na hahandi ho bwa mbere hatazimde yego vraiment hata ko ntamuvuze mwizina ni sawa hatazimvye bisigaye jaho ko ngira kwanza ako ngiye ntangura uko oye nofuma mpeza neza ako ngira iherezo ribi nkuko oye noheza neza nkatangura buke nkaduga nimba notangura mu cyumba kimwe arico nshoboye tukaduga umugore tuvyumvikana ko tukaduga ejo tukazoshika ku vyumba bibiri kumbure niho mushobora no kugira n'imigambi y'ukubaka no mugira imigambi yo kurondera parcelle worondera parcelle uba mu nzi ingana hafi na parcelle mu mwaka wose ro ego utusiguriye vyinshi ndakubariza imbere yo mvuga ivyo nashaka kuvuga urumuhungu utubeshe ego bro wewe nka Deo urigira n'umunsi umwe ufata genre ugurana nk'umuntu cyangwa ufata ideni kugira ngo soko n'umukobwa wawe mukundana? Sinavuga ntavyo ndakora mugabo ko bikora hari ikintu ukora uvuga uti aya basi ndamwatse nka 20 akarorero nawe no ndakora nta 20 yonanira ro simpaka ndabigira uyu munsi ndabigire nejo ndabigire nahiye ejo ndabigire najyari ro kandi
simpaka cyenda mutwara hahandi nyene nza kurenza ayo mafaranga nshobora kuyaka uyu munsi ntayafise akabinsabatisha ndashaka kunsohokana cyangwa nta kibazo reka ngirageze nkaca mbwira mugenzi wanje ndashobora kuronka 20,000 ngaho nzo yagusubiza ejo agaca yama mugapana ko ndavyamamwo apana ko ndamusaba ijana cenje kiriri merci beaucoup naho nashaka kuvuga kuko hashobora kuba hari ariko baradukurikirana akaba yumva ukuntu twagiye tubivuga ugashaho uvumengo vyabihe ukamengo gusaba ideni ugira usohokana umukunzi mubimenye neza mu bintu bigize urukundo twagiye tuganira twarose novuga bamwe mu bahisemo experience bamaze kubibamwo kenshi baravuga neza yuko mu bintu bituma urukundo rukomera harimo no kuba umuntu atanga amagift cyane rwose harimo nuko umuntu agira novuga umwanya bagwizaho kuba hamwe kuryoherwa ko umuntu mwitayeho etusa sigura ngo rero nimba tuko turavuga isesagura hamadeo agaca avuga ati abahungu turasaba amadeni etusa kugira ngo tubanezereze ushobora kuba wumva umengo tuko tuvuga gutya tukaba tuvuze ngo muhagarike gutanga ayo magift muhagarike kugira iki no dehejeje kuvuga ikintu kiri très important ku bintu byose tweko turavuga aravuze ati ndamaze kubigira muzi ko atibeshe kuko nabahungu bake bataraza ayo mahera turazinanye ntibibaho bravo natwe turasaba ideni kugira dufate bisi tuje nawe ukatoba ka bisi cyangwa ko kugurira ka gift gasanzwe nawe nzo bisotse urumva mugabo birakenerwa kumenya ngo uno musi nimba asavye 20,000 kugira tugende kuri plage par exemple kukumva ni bimwe mu bigize urukundo ruravomererwa n'umunsi hari nk'abantu usanga bari abasoda bakunda kuvuga ngo umuntu bari abasoda muri siko muri abantu muri gute ibintu byose apana ibintu byo gukina neza simwe sense negative bari hano abantu baravuga ati ibyo bintu byanyu byo gufina atashane dukeneye nico gituma nkunda gukoresha abasoda abasoda bari baradukurikira namwe murafise kiya turabizi konje yari umusoda nawe iranaryoshe cyane kaya y'abasoda urazi umusoda aje mwikonje ukabona abana bamugurukiye ko mwaguye hakuri ya mapeti wundaguye ngayo babiryoshe cyane urumva rero nabo bantu baba ijya affection barayikenera no gusanga hari umuntu wumva kumuha kado kugira ukabona umengo urayimuhaye nibisanzwe mugabo ugasanga indani muri we yaryohewe mugabo faso abimanifestamwo nivyo utabona neza rero bisigura ngo birakenewe kuko urukundo ruravomererwa ariko birakenerwa kumenya ngo nimba ndi umuhungu après aha turavuga ku bantu baba bagira ama relation bafise projet ubigira kugira ngo wiryohere hani udategura kaziza kawe araye makopinage asanzwe ariko copinage isanzwe sinumva ko ikino kiyaguze kuraba kuko uri mu vyawe siniko no byita ntibinakenewe kumubwira ukuri kose yes ariko kuko iyo ufise projet nibaza yuko ukenera kumenya ngo ejo uriya mukobwa aharetse ndiko ndarondera ndashaka tuzoba ni nko guki urugo rwacu ndifuza ko tuzoba mu nzu tutazokota par exemple ndifuza ko tuzoba dufise imodoka kugira abana bazokoroherwe kuja ku ishure ufise ayo maviziyo yose muri make rero ufise ayo maviziyo yose murabizi neza kuri ino si turiko ushobora kuyagerako udafise amafaranga rero ayo mafaranga wari kugira ngo uzoshike kuri ryahangira ufise bisaba yuko unovuga ufata ukagira ihangiro no mu buzima busanzwe ukagira ihangiro bigasigura ngo kubera ko bavuze ko urukundo ruvomererwa reka everyday isabe ideni nivyo twashatse kuvuga dewe arasaba ideni ya 20,000 mugabo abazi ngo ayo 20,000 ko ndayasabye no munsi ejo sinsubire nivyo twavuze gusesagura mu rukundo kuko uno munsi nimba uri kurasaba ideni kugira jewe donc unyinfluence canke unyemeze byenda kwemera bana neza cyane ndakwemera ariko umenye ngo yavuze yaduhaye example nziza ubu turi mu kiyo ariko ejo tuzoshika ahantu hari la réalité hari ukuri utaza kumbwira kandi nkunze kubwira abahungu n'ubuzima tubamo twese nibaze abigima bakora nkurikirana canke bivuge mu nerere iyo umuntu aba yakumenyereje kurya umukate mu gatondo uravyumva wamenye kurya n'umwana umumenyereje kurya umukate mu gatondo ejo ugaca umubwira umukate wabuze ata mpamvu nimwe abona uwo mukate wabuze nibaza ko biba byoroshe niko bimeze so rero unyeretse yuko dushobora kwama turiko turasohokana canke
ushobora kuba muri kurandihira taxi kugira ni déplacer canke ushobora kuba muri kurambwira ndashonje tugenda kuri restaurant kwa nakufungure jewe nukuri birangyohera kuko ni keye ariko eske uri capable yuko ivyo byiza wari ubishoboye uri capable yuko no muri kazoze ejo uzobibandanya nufapa rero kugasupia ibintu byanyu ngo sabideni ejo uzokwisanga uri ku mpimba wala neza cyane nibaze yuko mwavyumvise neza ku ruhande rw'abo basore ariko nitwibagiye n'abigeme nabo barasesagura abigeme ni kimwe navuga cya Alex abigeme uzosanga bakunda ibintu vyiza nimba ari sinzi ibijya vya manikire pedikire ko bifise VIP yavyo ibintu byose VIP of course hariho ama VIP basanga umuntu agomba bijya biri VIP bizimvye ashaka ikirato kizimvye ashaka impuzu zimvye ashaka isaha izimvye yama mu gift umwanya wose gusohoka kwama mu birori ibiki ibi vyose ni ya influence abakobwa ishobora gutuma bayigira ku abagabo baka umuhungu sinzi ko niyo yagukunze naho mugiriye amakosa ameze gute natayabona niyo yandirimo ngo amaso akunda ntabona neza ni uzosanga naho uwo mugirira ibisa gute adashobora kubibona rafapose tuba twicanye n'umugenzi wanjye ati je vraiment mushire wanje nkorera ibi nibi kubera ndanka kwivanga mu vy'urukundo kubwiwanje nari kumubwira ati none ukamureka cyanye bazi ukabimubuza iki mugabo yarabimubariye endiretema biranka aciye hirya no hino biranka iki aca ko bagenzi biranka ndamubwira none uramukunda ati ndamukunda vyo gupfa ro cyangwa ntijinyika rero ni sawa urumva biragoye rero je ndatinya kwinjira mu nkundo z'abantu ndabwira ngo urumva ngo kubwiwanje ngo wocumureka ejo niba abana tugahura bari kumwe azomubwira ati ugiye yarigeze kumbwira ko nokureka Deo hari ikintu tuba dukwiye kumenya n'abantu baba baje guhanura ingo canke imiryango ego c'est vrai natwebwe turiko turavuga ibi turiko turavuga ushobora kuba ubona iwawe bidakora nkunze kubivuga tuvuga byinshi ariko wewe uca ugenda urabe mu buzima bwawe eske iki kintu ndagikoze ya vrai copasa kubera ko mu kirundi ndakunda kukivuga ico kintu ingeso y'uwundi ntiyubaka kandi urugo rw'uwundi ivyo Deo akunda sivyo par exemple nk'umugabo wanje yo bakunda sivyo byo nkunda sivyo umukunzi wa Deo akunda no nibisa jewe karaktere zanje nizisa niza karaktere za Deo niko Imana yaturemye so rero sigura ngo hari umuntu wese afise uko ivyo akunda nuko ameze bisigura ngo ashobora kuba ari udukurikira akavuga ati mureke basha mwe ntimubizi ntoca sambura it's fine nuwabona yuko wewe ariyo faso yawe mugabo urabe yuko atakindi kintu uri kurica inyuma y'ivyo bintu uri kuragira ku ruhande rw'abahungu n'abakobwa jewe personnellement nibaze yuko twogerageza hari ikintu kimwe Deo sinzi kumaze kukibona uramaze kubona ko ibintu biryoshe bitegera bibehera nta na gato ahubwo haguma haza ibindi bishaka rero ifoko twevita kuba tuguma tubona ivyiza cyane imbere yacu ahubwo tubanze tugaruke tubirabe mbega nkajewe Arlette uno musiko ndiko ndashaka kunezereza umukunzi wanje ntiturubaka n'urugo hari irindi banga abantu bari mu rugo bafise tudafise twebwe kuko iyo hamaze kwinjiramo ikintu cyitwa umwana bebe ni ikintu gikomeye cyane umwana araryoshe ariko kandi ni mwiza ariko menye yuko yego rero uramushikira kandi mukamushika ko mugabo ntumenye ngo ni vyagusa sivyo ubuntu hari ibintu utanga ya employer pay numva rero tukiri twebwe ugwaruka tubanze turabe tumenye duti mbega ejo ubuzima bwacu tuburaba andi ko mvuga ku bahungu no ku bakobwa mu gihe tugezemo sinibaza yuko abahungu ari mwe kurondera mwenyene baditu kubera ko umunsi ibintu byose byarazimvye haba umwana murabizi twebwe twakuze twambara malange ariko bo bambara pampers murazi nk'amaheri bigugwa ndiko mvuga ku mwana reka tugombe tuje no mu buzima busanzwe kuri hinzo ko tava kuri hinzo tabwiye amafeti bisanzwe murabizi neza yuko ubunye ni umva bagira gutya hagati so nuzoza kuvuga ngo Deo ngurumva iki na Deo n'umuntu akeneye ubuzima nanje ifoko ngira ico nterera mu muryango kuko birafasha Imana ituremeye twise umufasha so kuba umufasha w'umuntu nuko umugabanyiriza amabanga yes
hari akantu bakunda kuba bavuga deo ngo abakobwa turakunda kwakira imana yaturemye ngo twakire twari ibibondo n'ibiki ariko n'uburyo bwo kugira gutya twarabikunze cyane ifu ko tugerageza nawe tureke kuvuna abantu natwe tube dutanga kamera kugira ngo ibintu biryohe musanzwe ndakunda ijambo ry'Imana burya ijambo ry'Imana rirakompletana uzosanga iri ryo mu itanguriro rica rikompletwa n'irindi ryunganirwa n'irindi ryo muri Matayo canke ryo muri barakunda kuvuga ngo nk'icyo waruvuze ngo abagore ngo bamenyeye kwakira woca umenga abagore ntibokora mugabo umenye yuko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo kuri mugeze mwe bariko mugenderamo bisigura ngo kuri tugeze mwe muri uyu munsi ubuzima burazimvye kandi duteza gukora ubu kuri tugeze mwe rero tukugenderemwo abagore bakore abakobwa bakore abahungu bakore abagabo bakore hanyuma twunganirane umwe wese ico wowe udashoboye ukishoboza ico je ntashoboye ukishoboza ico bitumufasha rega muri ugasanga biraryoshye kubona lete nk'ubuye urafata amahera kuri BTV uri mu rugo nk'ubuye uri kumwe n'umugabo wawe akavuga ati je ndabuze amahera ya mukuriha inzu ukamuhereza atakira je nahembwe cyangwa agasanga nze narayirishe cyangwa asanga warayirishe nimba aga project yihuta kandi kamake ukavuga ati je ngira nje gusaba découverte tubikore ivyo biraryoshe hari ikindi kintu cyunyi busadeo kuri nous les jeunes tugerageze tube dugira ufite twebwe abigeme twaremwe mu bintu avec na société twakuriyemo nituraja mu iterambere rwose ryo kumva twoja gukora by'inguvu ariko nk'abashingana Imana yabahaye ubwenge bagira ubwenge burushe bw'iwacu je ndabyemera konguka ku ruhande rw'iwanje abashingana muraturuta big up ko byemera cyo nyacyo abantu no kuri abafeministe nanje ndakenera ko tubaho ariko jewe umushinga naye nzokomanda mu bantu kuko Imana yabikoze si jewe so mube mugerageza turabe ubu nyene tukiri abajene nimba uri kumwe n'umuntu utegura yuko ari wo wifuza muri projet yawe yego turabizi hari bipfa hari bigenda guriya na kuriya ariko ni wawe wumva yuko ufise umugambi wo kugira ubane n'uwo muntu tegura akazuza kawe gerageza dukorere hamwe urazi dewe muri agaciro ukaba uri gukoresha madame wawe biba biryoshye cyane canke ukabikora mwereka ikindi kintu en fait muri ko mutegura kazoza ko umuryango wawe hataragera bikugira mariage umusanzwe je cyo nobwira abakobwa ahubwo kuri cyo canke abagore mwirinde kuba bashitsi ku mukunzi wa ntibigero w'umushitsi umwanya wose nimba hari ikintu ufise ko responsibility wateza kuyigira ikwiye nimba ari amafaranga nimba ari akazi nimba ari ikireka kuba umushitsi ibintu byose ushitsemo by'umugabo wawe reka kuba umushitsi ibintu byose ubona ushobora gukora bishobora kubateza imbere bizoteza imbere umuryango wanyu reka kuba umushitsi ahubwo umusangwa cyose mubikorere hamwe mu bumwe atana kimwe muhishanya ko musa ejo niho muzoshobora kugira n'umugambi mwawuvuganye ko nimba uyu munsi jewe mbona yuko titaye ibintu by'amafaranga nzogira umugambi ndawuguhisha nzogira amafaranga ndayaguhisha kuko nta nayo witayeho nayo ushaka kumenya rero hari igihe abantu abagore cyangwa abakobwa muvuga ngo urumva ngo yagombye ngo kumpisha ngo ibi n'ibi ntavyo ushatse kumenya wawe mubajije nico kibazo gica kihaba hariho n'aka kantu rero abahungu reka nivuge ko abahungu dufise ingeso yuko iminsi yose umengo twokopya ivyo abandi bagira arivyo tugira jewe ngendere muri ibi ncangomba gusimbira no kuri kica mariage kenshi abantu barayisesagura turiko tuvuga gusesagura abantu barayisesagura mu je maze kuja muri stock kenshi maze kuja muri komite kenshi maze kuja mu ma service atandukanye ajanye n'ivya mariage hariho nabo usanga uri kurategura urubanza atari hari ugasanga ari nko hanze yagutumye ati jewe nkurikiranira ibi bintu agaca kubwira ati noti yose ushaka nzoyirungika hariho ibintu twibagira ujya munsi n'umunsi w'urubanza nivyo no kuryoherwa ariko kuryoherwa kurafisa kugera nta vyiza vya mbere bibaho nta bibi vya mbere bibaho mugabo hari hano duteza gushika ukavuga uti basi lo minimum natanze ivyo wanywa lo minimum na rosesare narose dekoro nshaka mugabo since ndondera dekoro y'amamiliyoni 10 amamiliyoni 200 bon sindiko ndicira abantu bakora amadekoro barantunga ababishoboye bazobikore mu gihe babishoboye atari kwiduza canke kwiparatura mugano uri hano mu gihe babishoboye baze babikore mugabo uyu munsi turabona ingo nyinshi zigira ibibazo kubera ko zakoresheje amafaranga menshi mu gutegura imanza ugasanga ejo yinjiye mu madeni twe turabizi twe dufotora tubagenda ugafotora umuntu
wamufotoye mu kwa mbere akazoza kubitora mu kundi kwa mbere k'uwundi mwaka canke neza cane kubera ko yarasesaguye yashize mu bidakenewe mugabo ifoto yari souvenir abana boravyo gize nkundira abarundi gadeo nakunda abarundi cyane nukuri ndabakunda Imana bahezagire gose kuko Imana yabahaye ingabirano Claudine Claudeta Filote Leonidas nde aho uri kuradukurikirana canke Arlette canke Deo muzokora mariage ya mbere nziza kuri nosi nta nambiya ni nkuko utazokora mbiya nyuma kuri nosi sivyo hamisha navuze nkundira abarundi inshuti yanje emwe baraza pe bakagushigikira nifana atanagutereye akayinywa nemwe niwa nazana na dine barajya batanagutereye icyo ndabakundira rero eje mu gatondo bukeye inyuma y'urubanza azoza Yesu we mbega Arlette ndabira ngene nagatenga afise ese zafana twanywa ndabira none yari amera ariko abantu bariyerekana nani kwipi kintu baza kuvuga ego bazogushinyagurira nta kindi kintu ikibazo rero namangira ni kimwe mu Burundi dufise umuco mwiza ko turakundana dufise ubumwe ariko ririya jambo vraiment tugezemo dukora ibintu biba bijanye n'igihe tugezemo ni vyiza yuko ugize mariage na sogokuru wa sogokuru aza muri mariage yawe na wa mugenzi w'umugenzi wawe aza atanamuzi aza muri ni vyiza ariko turaba igihe turimo kirabitwemerera igihe cyo gutumira mariage yabuze abantu 2000 ko kuri tugezemo turiko turagenderamo harageze eske utumiye abantu 50-20 hariho ahantu vyanditse yuko mariage yawe izobivuga uramaze kubona ama mariage aba muri ivyo bihugu vyateye imbere abantu usanga ari famille bake cyane babaho famille abantu bari proche point kandi abo bantu niba abantu baza mu rubanza rwawe atari waho ndafata ijambo ngo urumva ngo ndamugabiye ngo inka ya bigoro atani yafise nawe dusozera ikiganiro cacu ugira ico wobwira muri rusange ibyo twagiye turavuga wabyumvise ico wohanura ugwaruka nkatwe wadukurikiranye uko no musi twagejeje ngaho nibaswe ikindi gihe tuzobandanya numvise ko twababwiye ibintu ico wohanura ugwaruka turiko turabwira no musi kubijanye n'ikiyago twavuze cyo guseza jewe nk'ugwaruka nyene hariho ukunda kwandika kuri Facebook ngo yitwa ngo aserukira sendika y'abasore je nk'userukira sendika y'abasore muri kano kanya muri iki kiganiro ariko oya bro masindi muyabira nayo ndaje reka nitere selfie niko bacavuga kugira nivuge ko na jewe ni selfie tureke kubaho ubuzima tutariho tureke kugaragaza ubuzima tutabayemwo twerekana ubuzima bw'ukuri nkuko natanguye mvuga cya kindi nyene ndabasigira kajya kantu wa muntu we wa musore utarubaka ukiriko uraresha umukobwa canke muri kumwe nyene umenye ngo muri uyu mwanya ariko kuraba hajyaye mu kiyo uri wenyene mugabo muri mu rugo muzoba muriko muriraba muri televiziyo mwese nakuvuga nta numwe azobuzemo ko muzoba mujya mu bitanda kimwe iki mugabo muri aka kanya umenye ngo uri umwe ariko arakuraba nawe nyene numwe uri kuramuraba hari ivyo yaguhishije uteza kuzomenya ico gihe hari ivyo umuhungu yaguhishije uteza kuzomenya ico gihe rero bibaye ngombwa mwobigira hakiri kare mukabwirana ukuri kose sindabibaye ngombwa mubwire ukuri kwawe hakiri kare mubwirana ukuri kose kuko nimba mufitaniye projet ejo azoza abona ibitandukanye n'ivyo yahora abona mubwira ukuri kose ejo azoze avuga ati bijya niko ndabona muri televiziyo nari ndavyiteze nari ndabizi komsa mubandanye urukundo rwanyu nta kindi numva norenza ko kumbure ko tutashikiye abubatse ngira tuzobavuga ikindi gihe nanje nibazi ko nosozera muvuge abakobwa nkanje nanje we ndimwo nibazi ko twogerageza tukaraba mwavyumvise hari abahungu benshi baguma bumengo twarabariye imitima etusa iya defo usanga batatumeshera ugasanga nivyo nagira ntumbirire abakobwa muri ko muradukurikira tugerageze dukure amaboko mu muzu Bible mwumvise ibyo tubwira tujane n'ibintu aho tugeze uno munsi n'isi twe dukwiye kuguma turi gutya hamba tugerageze twebwe buriya abagore iyo dukeneye guhinduka ibintu biranyaruka gusumba iyo abahungu aribo bariko bariyumvira ibintu birasaba yuko rero natwe tugerageze turabe dushiremo inguvu twiye kuguma dusesaguza abahungu ushaka ufise umutipe ukabona iminsi yose yamagumu hasaba tugende dusohoke tugira iki nawe fata ijambo nk'umuntu ufise nk'umufasha nk'ufise ijambo mu rukundo uvuga ati no mbona tugize gutya
kameme dufate dimanche kameme dufate samedi kameme dufate apana imisi yose ugerageze erega nabo hari igihe nubwo Imana yabahaye ububasha bwo kuba biyumvira cyane cyangwa bakora cyane hari igihe nabo nico gituma yashizeho umufasha hari igihe nabo bakeneye umuntu abaye mayide tugerageze natwe turabe ico twoterera mu rukundo rwacu twoye kwama turi impa hama twevite gusesagura kameme ni waba ubona umengo uyafise ni vyiza ubona yuko hari ico gusigarije ariko ni waba utacu ufise nusesagura ivyo udafise kugira ngo dutegure kazoza kacu nuko rero ndabashimire bimwe bivuye ku mutima cyane cyane kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme donc asanga rero niko navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute kugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakira tuno duto twikorera rero genda urabye akunda ubikunde nawe ibyo yanka nawe ubyanyu